mwaramutse bivanye naho muri ko muratwumviriza muri iyi radio PSFM y'ugwaruka iradiyo mushobora kumva muciye kuri wesatu akaburungu ha PSFM akaburungu koma amasaha 28 kuri 28 kandi n'ikibiriraho aya makuru kandi mushobora no kuyasanga ku rubuga kwa YouTube wanditse ijambo radio PSFM y'ugwaruka turi kwigenekerezo rya gatatu mu kakaro umwaka wa 2024 amakuru twabateguriye akaba ashamikiye kuri zino ngingo nkuru zikurikira. Uburundi bwari buramutse buhimbaza isabukuru y'imyaka 62 Uburundi bwikukiye uwo munsi nyene waranahimbajwe n'abarundi bahunze muraza kubyumva biragoye kwemanga ko Uburundi bwavuye mu buja mu gihe abonona igihugu arabarundi atarabanyamahanga bivugwa n'uwahoze ari cegera cy'umukuru w'igihugu Frederic Bamvuginyumvira muraza kubyumva muri aya makuru. Hari umusirikare yaraye akubaguwe n'inzego z'igipolisi mu ntara ya Butanyerera muri komine Marangara ubu akaba ari ikiruruma navyo twabibateguriye. Amakuru twabateguriye saya gusa tubafitiye n'ayandi avugwa mu bindi bisata gumana na Jevi ya Tortori aragira mu ngire ndayabashikirize n'abandi ko ndafashwa na Chanel haririzwa mu buhinga bw'ivyuma kaze mwese nido Radio PSFM yewe ipromisanze ari mbi canke yatsinze amatora yatsinzwe mu matora gacuzo kagira kumbure bibi bisumbirije ivyo iprona yaho rigira nije novuga ko ari bibi bisumbirije mugabo Frode yatwaye amezi atatu nonga gatoye yatwaye amezi atatu ubutegetsi bwa gisirikare burayitembagaza ndafise itangazo nari ndavuga ati kuvubu jambo ntari guciriyemo warumva rero bivuga nakure turahaza ubonde kajenga heze nakwitondeye warumva rero ngo mvuge basi bandana aho gwe ntiwosanga kabivuga sinarinda guhaye jambo sije ndanarikanga ngaha Amakuru yacu tuyahere mu gisata c'umutekano mu ntara ya Butanyerera komine Marangara umutumba Gisekuro kuri uyu wa kabiri mu kakaro umwaka wa 2024 umusirikare azwi ku izina rya Emmanuel Minani yarakubaguwe n'igipolisi gikorera muri ako gace ubu amagara yiwe akaba ari ikiruruma umuryango wiwe usaba ko umutekano wiwe wokingirwa. Inkuru ya Odas Kaburo. Uwo musirikare yakubaguwe n'abapolisi bashika kuri 4 barongowe na Jean Marie Bayavuge azwi ku mazina ya Emmanuel Minani akorera mu ikambi ya gisirikare y'ijana na 12 mu Cibitoke akaba muri iki gihe ari mu ikonje ku mutumba Gisekuro komine Marangara Ingozi intara ya Butanyerera ari naho avuka. Amakuru duhabwa n'abanyagihugu bo kuri uwo mutumba akemeza ko intandaro y'iryo kubagurwa ifatiye kuba uwo musirikare yariko atahuka ku kagoroba mu masaha 1:15 agenda amurikisha akamuri kugira bikunde ko abona inzira. Ageze hafi y'urugiwe niko kuja yumva umupolisi yari ruhande y'inzira amwagiriza ko ariko aramumurika. Akimubwira ayo majambo niko guca amwegera amubaza uwo ari we uruwundi amwishura ko asanzwe ari umusirikare yaje mu kiruhuko. Akimubwira ivyo uwo mupolisi aca amusaba kumwereka ibimuranga. Minani Emmanuel amusubiza ko ivyo ariko aramusaba yabisize mu rugo bitewe nuko yarakubitiye hafi. Iyo nyishu ntiyanyuze uwo mupolisi niko guca amusimbira ko kugira amutware mu ikambi aho uwo mupolisi abarizwa
Emmanuel Minani ntiyemeye gutwarwa buhene niko kuzunguturana aramwikura umupolisi acasubira inyuma agana ku kirindiro cabo. Emmanuel Minani we abandanya igana imuhira iwe. Mu kanya nk'ako guhumbya ageze hafi mu rugo iwe niho yagize atya aja abona abapolisi bane bamuri inyuma agikebuka bo bamutegeka gusubirana nabo inyuma, nawe aranka. Umwe muri abo bapolisi aca amukubita ipupe yikubita hasi, baca batangura kumukwega hasi akomereka mu maso, isura yiwe irahindana. Batatu muri abo bapolisi babonye ivyo bakoze ko atari vyiza kandi ko n'ababanyi baje kuraba ibibaye, niko guca bakizwa n'amaguru, hasigara Jean Marie Bayavuge yaje abayoboye. Nawe nyene ahava arakinjura, bityo ababanyi babona gutabariza uwarejejwe gukubagurwa. Babifashijwemwo n'abajejwe intwaro baca banyarukana Emmanuel Minani kw'ivuriro ry'ikigufi ribegereye. Inshuti n'abaryango ba Emmanuel Minani bagasaba ko amagara y'uwabo yo kwitabwaho, umutekano wiwe n'uwabo navyo nyene bigakingirwa. Abajejwe intwaro ku rwego rwa komine Marangara bakemeza ayo makuru, bagasezeranira Emmanuel Minani ko ivyo yakorewe bazobikurikirana bafatanije n'izindi nzego z'umutekano kugira aroswe ubutungane. Tukabamenyesha ko uwo atari umusirikare wa mbere akubaguwe n'abapolisi, hari naho iyo batabaye abapolisi imbonerakure nazo zitagera umutwe abasirikare. Odasi Kaburo urakenuye mu gihe Uburundi bwaraye bwibutse inayo kwikukira ku nshuro ya 62 abarundi baba mu buhungiro bavuga ko iyo nahe iri kwizina gusa kuko ishitse ibihumbi by'abarundi bakiri mu kaga. Bamwe bakavunira akagohe umukuru w'igihugu Ndayishimiye uharanira ibyagezwe ko n'umuganwa atari umugani Rudoviko rwa Gasore. Inkuru ya Claudine Ndayishimiye. Nk'uko uwo munsi wahimbaje mu gihugu c'u Burundi ku mugwa mukuru wa politiki Gitega kugerekezo rya mbere mu Kakaro umwaka wa 2024, uwo munsi wanahimbaje n'abarundi bahunze na cane cane abahungiye mu gihugu kibanyi c'u Rwanda. Abarundi basanze bari mu buhungiro babwije ijugwaruko ko bahisemo guhimbaza uwo munsi ku ntumbero yo gusubira kwibukanya ivyiyumviro vyaronderera abarundi neza. Intumbero y'uno munsi kwari kugira ngo turabire hamwe twese, turabe ivyumviro vy'umuganwa atari umugani Rudoviko rwa Gasore, hano baba bari kumwe bari bashize imbere kugira ngo ronke Uburundi bwiza. Tubatwaza ivyumviro vyiza, ivyumviro bironderera ineza abarundi bose, bironderera ubumwe n'amahoro ku Burundi. Uyu murundi twise Eugene Karorero kumva z'umutekano wiwe abona ko naho Uburundi vyitwa ko bwikukiye biri mu mpapuro gusa, kuko ngo ubutegetsi buhari aribwo busigaye butoteza umurundi. Burundi abahubwo barashkwiragiye hirya no hino, ahubwo mbona byahinduye isura, abazungu bacika ababutwara, ko uravye n'ingene babutwara n'amategeko bafata n'ingene ibintu byose babigenza babishira mu nyungu zabo. Uwo twise Ndayishimiye Jean Baptiste we avuga ko iyo naye nyene itari mbi, ahubwo ikibazo ari uko iguma ishika abarundi bari mu marira menshi n'amaganya, aho bisigaye biteye isoni kwitwa umurundi. Ahubwo ukwikukira kw'izina abarundi bari mu maganya n'amarira atagira uko angana, bari mu nzara izura inzara, bari mu bukene ugayitse, ariko ucikumiriye mu makungu. Umuntu wese yumva kuri umurundi akumutera ikigongwe, wateza kuba turi mu gihugu koko cyacu cikukiye, birababaje. Kubamenyesha ko uwo munsi uhimbaje ku nshuro ya 62 mu gihe abarundi barenga ibihumbi 300 ku bitigiri bitangwa n'ishirahamwe mpuzamakungu ryita impunzi kw'isi ya CER ari mu buhungiro kuva mu mwaka wa 2015, inyuma y'ikiringo ca politike c'inkora baraciyagiwe n'umuhisi Petero Nkurunziza n'umugambwe CNDD-FDD ari nawo n'ubu ukirongoye igihugu. Claudine Ndayishimiye ndagukengurukire, ariko ndanakumenyesha ko mwishira hamwe Kavibu naho abona ko Uburundi busa nkaho butari kukira kubera ibibazo by'ubutungane bigicumbagira, kandi ko abarundi bari bakwiye gukubita hagati mamembero bakiyumvira uko boharanira uburenganzira bwabo. Kurikira Gustave Niyonzima arongoye urunani Kavibu. Mu gihugu iwacu uri kuraraba aho kigezeho ibintu birateye ubwoba, byarayangaye, abantu birirwa baricwa buri munsi, abandi bagapfungirwa ubusa, impanza za ngondagonde, ibiturire bikirara, amahera y'agaciro ntaboneke, iki gihugu kikakugarizwa n'ubukene bumwe biteye igomwe. Umuntu agaheza akavuga ati none umuntu yoryoherwa
ngo ashira agati mu ryinyo ngo arafite intahe yo kwikukira ngo ariko arayibuka. Oya, ahubwo aho abarundi bari bageze naho gusubira kwiyumvira bakagira examen de confiance ingene bova muri ivyo bibazo, kandi ubona ko leta iriho idashoboye kubitorera umuti. Ivyayitaye kuwa amazi aho usanga n'umushikiranganje wa mbere avyivugira ko atabona inyinshi imbere y'abashinga amateka, akanerekana ko imvo nyamukuru ari biva ku bihano Burundi bwaronse duhereye ku 2015. Rero Uburundi bugeze ahantu h'umwansi ashaka. Iyo myaka 60 yari myinshi ku buryo igihugu cari kuba kigeze kure, kifatiye ku ntwari bereye mu kugwanya igiturire, mu gukora iterambere ry'igihugu, mu kubahiriza agateka kazina muntu no mu kukagendera, ariko siko biri. Rero twarasubiye inyuma cane, naho Burundi bwari bwaciye mu bibazo vyinshi guhera za 1993 hakaba amasezerano y'Arusha yo kubihagarika. Warabona ko habonetse agahengwe, igihugu kirasubira kiranaguka, ariko vyaciye bisubira inyuma bivuye kuri iyi leta iriho nyene yihagiye ibiringo vya gatatu vya manda mu 2015 vyakweze. Rero inkurikizi nyinshi ziri zigeze aho iki gihugu kigeze. Rero nticari gikwiye kugera aha, caba ari igihugu giteye imbere cubahiriza agateka kazina muntu, kigendera mu nzira nziza y'iterambere, mu ntwari bereye, hamwe umuntu wese yishira no kwizana ico twikwita épanouissement de l'espace public. Uwo akaba yari Gustave Niyonzima arongoye Kavibe, akaba yari kuri mikro ya mugenzi wacu Ndayishimiye Claudine. Nayo mwijambo umushinga amateka Frederic Bamvuga Inyumvira yahoze ari cegera c'umukuru w'igihugu, ubu akaba aserukira urunani Seforo Arusha, yashikirije mu gihe abarundi bariko baribuka imyaka 62 iheze Uburundi buronse nayo yo kwikukira. Yibukije abarundi baba abari mu gihugu canke hanze yaco icarico intayo kwikukira. Bamvuga Iyumvira akavuga ko naho inzego zikomakomeye mu gihugu zirongowe n'abarundi ata munyamahanga arimwo, ivyo bidakwiye kugira ngo umuntu avuge ko Burundi bwikukiye. Haheze imyaka 62 twikukiye, twihaye intumbero ya demokrasi, dufise abategetsi b'abarundi, dufise inzego nkuru z'igihugu zigizwe n'abarundi bene wacu. Ubu turashobora kwiha amategeko adukingira, kandi inzego z'umutekano zigizwe n'abarundi gusa. None twovuga ko twikukiye koko? Ku bwacu impingira cari ndende kubera imvo zikurikira. Ubwa mbere dufatiye ku bya politike, dusanga ko naho twimirije amatora nta tegeko ritunganya ryumvikanyweko n'imigambwe yose riraboneka. Ariko ntibyabujije perezida gushiraho umurwiseni atategeko rigenga ayo matora riraboneka. Ku bwacu ibyo byose bigirwa mu ntumbero yo kwiba amatora, no kuvuga kazoza k'abanyagihugu. Ariko kandi ntidusiba kumva abanyepolitike basemerera, ariko ubutegetsi bukica amatwi kuko agatoke kamyereye gukomba kamagahese. Ibyo byose bikaba igitoro cacitse akayobera abahinga mu gihugu, amazi atakiboneka imisi yose mu mabombo, umuyaga nkuba utangwa rimwe na rimwe mu makaritiye amwe, isukari yacitse umuzi wibuye, imiti uyironka urushe kuko atagitoro, umwavu ukabura kandi wararishwe, amakinga ngo ntiyemerewe kwinjira mu gisagara atani ikindi gitegekanijwe cyo kunguruza abantu. Kubwo uwo munyepolitike kandi ngo ubukene n'ibindi bibazo byose vyugarije abarundi uyu munsi ngo bituruka ku kutubahiriza amasezerano ya Arusha yawonyanzwe n'intwaro ya CNDD-FDD. Umviriza kandi Frederic Bamvuga Inyumvira. Naya masezerano ya Arusha yategekanya ingene dusubira mu nzira ya demokrasi abarundi bipfuza, ngo maze bagatera imbere nk'umuzinga nk'uko umuganwa Rudoviko Rwagasore yari yabitwemereye. Ubutegetsi bwa CNDD-FDD bwo bwayateye umupira. Ayo masezerano
yatunwanisha n'aya majambo y'umuganwa Rudoviko Rwagasore aho yavuga ati ubu rero nduguriye Twamugina ubutigu burageze ngo twihweze ibibazo byerekeye Uburundi. Ibyo bibazo murabizi namwe, hari ukongereza itunga ry'igihugu, hari ibiraba amatongo yanyu, hari ibiraba uguteza imbere abato bato n'abakene, hari ivyerekeye amashure n'ibindi. Ndugaye Twamugina ivyo byose amasezerano ya Arusha yarabigarutseko aranatanga n'inyishu, ariko uyu mugambwe uri ku butegetsi umaze kubona ko ayo masezerano ababuza gutwara bacuramitse igihugu ngo bakinunuze mpaka gicitse igikatsi, baciye bayakubita igicamurundi maze biha amategeko yabo aborohereza muri izo nzira zidashika ahubwo zica igihugu. Uyu munsi aho tugeze dutera dusubira inyuma nk'ibirenge mu bisata nka byose vy'igihugu. Uwo yari Frederic Bamvuginyumvire, ubu akaba arongoye urunani Sefor Arusha. Kw'iryo genekerezo ryaho Uburundi bwari bwaramutse buhimbaza imyaka 62 bumaze bwikukiye, bwiganzuye intwaro y'igikenye y'ababirigi, uko kwikukira ku Burundi kukaba kwaragwaniwe n'umuganwa Rudoviko Rwagasore. Kuri uyo munsi wo kwibuka imyaka 62 iheze, abarundi baronse iyo ntahe yo kwikukira mu muhari mapu Burundi buhire, bakaba barashikirije ijambo rijanye n'uwo munsi. Kurikira Libera Ntibashira. Kandi umunsi wo kwikukira ni sango ry'iragi ntavogerwa twarazwe n'incungu y'u Burundi nabo bari basangira urugendo, urugamba, ibohero no kuburabuzwa mu gihe bitangira kwisha no kwizana vy'umurundi n'umurundi kazi. Guhagararira intahe yo kwikukira ni ukwamiza ku muzirikanyi abashinga ntahe n'abakenyezi bose baranzwe no kurinda ubumwe, ubwitange, ubukerebutsi n'ubuhizi bwo kwiganzura bakava amahanga mu gushinga intwaro rusangi kandi bereye abarundi no gukomeza kubaka igihugu mu bumwe, amahoro n'umutekano. Kubungabunga intahe yo kwikukira ni inshingano kandi ni umuhamagaro ntabanduka wo gukunda no kwitangira igihugu ku neza ya bose no gukinga Burundi ubukoroni bushasha bwahinduye ishusho ya Afrika, no kwiyamiriza intwaro zakajyanisha miryango za mpinga yanje, za mpemuke ndamuke n'imbure ya kimazi. Kubungabunga intahe yo kwikukira ni ukwamana ntaryo tugavye, ni ugusenyera ku mugozi umwe ubumwe bw'abarundi bukamara inkinzo y'igihugu. Gukomeza intahe yo kwikukira ni uguhagararira ukuri, ni uguharanira ubutungane bwigenga kandi bwuzuriza bose, abasuma n'abangushi bagakubitwa intahe mu gahanga. Guhimbaza umunsi mukuru wo kwikukira n'akanya ntangere ko gusuzumira hamwe intambwe Uburundi bwateye buje imbere canke busubira inyuma mu guhagararira ubumwe bw'abarundi, mu guteza imbere intwaro rusangi kandi bereye, intahe n'ingingo zubahiriza ubwigenge bw'igihugu no kwishira no kwizana kw'abarundi. Uwo akaba yari Libera Ntibashira kandi avugira umuhari nkundagihugu mapu Burundi buhire. Mu gusozera ya makuru mu nderoho, abanyeshure b'Imuyinga basabwa kwambara umwambaro usa, ibirato n'isakoshi zisa mu mwaka w'ishuri w'ibihumbi 2024 ushira w'ibihumbi 2025 nk'uko biri mu itangazo ryashizwe ko umukono n'umuyobozi w'indero mu ntara ya Muyinga ryo kuri uyu wa kabiri igenekerezo rya kabiri mu Kakaro umwaka w'ibihumbi 2024. Uyo muyobozi amenyesha abayobozi b'amashure mu makomine amategeko azogenga inyambaro muri iyo ntara.
abanyeshure biga mu mashuri ya leta kuva mu gice ca mbere gushika mu gice ca gatatu c'ishuri shingiro bazokwambara umwambaro wa kaki hamwe n'ibirato, nayo abiga mu gice ca kane gushika mu myaka yo gusozera haba mu mashuri ya leta n'ayigenga bazokwambara bose umwambaro, ibirato bipfuka hamwe n'amasakoshi asa kuri bose. Abayobozi b'amashuri bose bafashanije n'abari mu migwi y'intunganyo ku mashure basabwa gufasha muri iyo ndinganizo. Nino kwiyo ngingo ivugwa imuyinga yuko abanyeshuri bazokwambara imyambaro isa, amasakoshi asa n'ibirato bisa. Dusozere ko amakuru twari twabateguriye, mwakoze mwese mwayakurikiranye kuva mu ntango zayo gushika arangire. Nshimire uruganda rwacu rwayatorokanije, mwibagiye Chanel Haririzwa yafashije mu buhinga bw'ivyuma, nayo Jezi ya Doctori haragira Mungu nayabashikirije. Duhana isango ku munsi w'ejo na gahwane.